amakoperative menshi cyane mbere no mu migambi y'umukuru w'igihugu harimo ko amakoperative yogwira none nirihe banga riri mu makoperative mukare twumvirize uyu ari mu makoperative atari make aratwiganira ibanga riri mu makoperative n'inyungu bakurayo. Je nitwa Bukuru Samson ngaba ndi mu makoperative menshi. Koperative ya mbere ndimo ndi muri koperative y'abakoranabushake b'intwari ngaba ndi vice president. Iyindi ya kabiri ndimo ndi muri koperative abagenzi b'ukuri. Iyo koperative ni je ndayihoboye nka president. Muri rusangi amakoperative mu Burundi mubona afasha iki mu iterambere ry'igihugu? Amakoperative mu Burundi ni ikintu ca mbere politike ya leta yacu Sebarundi yabonye ko ari intumbero ya mbere yotuma abanyagihugu bimara ubukene kuko amakoperative ubu nta muntu agisaba ideni uwundi acaja muri koperative bisa nka civugo yavuze ati umunwa wose uronka icurya hanyuma kira muntu wese nabura agafaranga ashira mu gafuko. Hanyuma tugaruke ku mashyira hamwe aya murimwo nayo mubona atunganije gute? Okay, nk'i koperative turimo yatanguye itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu 2022. Urabona ko turavye umuvuduko ifise koperative irikiriruka cyane ku murindi utangaje. Mu ntumbero rero yo kwiteza imbere vyatumye abantu benshi bava mu mashiramo yandi tumenyereye ngo na association baca bitamo cyane amakoperative. Kuri muri koperative nurarinzara uri muri koperative ubufise undi muryango wunguse mu gihugu cawe turimo igihugu ciza dukunda cyane nk'ic'u Burundi. Mu migambi y'igihugu harimo kubahimiriza ko abantu baja mu makoperative none mbega leta yoba itera agacumu k'ubumwe aba mwebwe mugize amakoperative tubanze duhere iwanyu hari ikintu leta mubona ibafasha mu kugira ngo mwiteze imbere mugire ingufu nyinshi mu koperative aho mutumbere? Ubwa mbere leta yagize ikigo citwa Anakope kare leta yagize ikigo ca Anakope ni intumbero yo gufasha amakoperative nikyo kije vy'amakoperative. Ikindi naco leta ari amakoperative yitwa Sangwe bagiye hamwe leta ikazitanga kira mutumba imiliyoni 10. Uyo mugambi warabaye kandi benshi baravuye mu bukene. Akaba n'ibindi bigo leta iguma yugurura ibigo bifasha amakoperative y'abasore ikabaha ingurane yo kwiteza imbere cyane cyane nka bije hajya banki bije bayigize banki y'abasore kubera ifashe cyane ugwaruka. Urazi kuruga ugwaruka gucinga mu marigara baguma bayerera ubu ugwaruka no ishure uheze ishure ucukora umugambi wawe bakaguha uburyo. Aho hagati aho ayo mafaranga nyene yatanzwe mu makoperative hamwe yarahombye bakavuga ko kumbure batabanje kubategura imbere yo kubaha ubwo buryo. Namwe bwe niko muvuga? Twebwe nashamvuge ko nivyo leta yatanze amafaranga benshi bayakoresha uko bakoze imigambi ibayabaye. Baragize amaprojet bakaba projet ko batavyumva neza bataramenya indunganizo ya projet y'umugambi benshi barahomvye mugabo ubu bariko baravyiga. Ari ibigo vyinshi leta irashinga vyo kwigisha imigambi uko umuntu akwikoresha amafaranga bamo kandi benshi ababikurikiza bose baratera imbere. Tera kamo rero nimba mwarabonye inyungu iri mu makoperative mutere akamo abanyagihugu batijukiye mu makoperative. Akamo notera nk'umwene gihugu kira muntu wese naje muri koperative ahubwo je nosaba kira barabara boja hamwe ibarabara ugasanga nyumba 10 abatwara kira muntu akaja muri koperative kuko nasaze koperative n'umuvyeyi niyo politique leta yakoze nziza cyane ituma umwene gihugu yimara ubukene umunyagihugu aronka icafungura. Turashimira leta cyane kuri uyo mugambi yakoze. None mwebwe mu indoto muri ya mashyira hamwe yayo canke ufate nka rimwe indoto y'ishyira hamwe muri mwo nizi? Twebwe vision yacu nk'umu visionnaire
ametriza ibintu by'amakoperative, ametriza ibintu by'amasosiyete. Intumbero yacu ya mbere yo ni kubona ko twebwe nka koperative turimo abakoranabushake b'intwari dufise umuvuduko udasanzwe. Twatanguye tumenga ko kudatera imbere mugabo ubu na sponsoro nimwe igihugu kiraduha, iteka igihugu cyaduha niko cyatwemereye ko dukora mu gihugu. Ikindi naco ni ko umushikiranganje ajejwe ivyo kuraba amamituwarite yaduhaye lo document, baratwemera ko natwe twoshinga mituwere kuvuzanya. Ico nshimira igihugu cya mbere. Ikindi naco uburyo dufise ni uburyo buva muri twege mu nterano zacu, na politiki iraza nyinshi y'amashirahamwe mva makungu yo gufasha amakoperative. Mugabo ndizera ko kuri politiki y'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu dukunda cyane, ndibaza ko abantu bose bazana imigambi ubwa mbere zobanuka kwanza mu migambi y'amakoperative. Muri amashirahamwe mpuzamakungu ko asanzwe afasha nayo nyene, nta kamo muri butere namwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo babafashe mugire ingufu mukomere cyane? Twebwe akamo turagatera n'ubusuye kandi gusaba nka koperative ndimo ko ni amakoperative menshi cyane. Iyi koperative ndimo ifise vision yo gukora microfinance. Ine microfinance rero banki y'igihugu cy'u Burundi ifise de category, ifise ico igusaba, bagusaba uburyo bwinshi cyane. Mugabo twebwe ubu umugambi dufise tuvuga duti vyanka bikunda tutaronse ifasha tugira gute, twebwe turagira microfinance turabe ko natwe burya budeni twasaba handi twereza abanyoni bacu ubudeni kuri twebwe nyene. Kandi abashimire rero kuri iki kiganiro. Murakoze.